Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 18 ihonyabwoko 18 ibihumbi 2025 b ikiganiro nyigisho kabiri ni ikiganiro gisohokeye i Ottawa muri Canada kuwa 12 ndamukiza mu bihumbi 2025 itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'akahise ku Burundi intambuko y'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi isuka ya kane ibiganiro nyigisho mu kifaransa ni conference isize ya gatatu intangamarara wewe uri kurumva kino kiganiro ndagusavye uze kumviriza ikiganiro ca mbere gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 17 ihonyabwoko 17 ibihumbi 2025 a ikiganiro nyigisho ca mbere casohokeye i Ottawa muri Canada kuwa 12 ndamukiza mu 2025. Muri ico kiganiro ca mbere niho navuze ibintu bitari bike. Naravuze yuko abarundi baba muri Canada mu citwa mu kirundi c'abarundi bishwi rya Canada Communauté Burundaise du Canada Inc. Iyo Inc ni kuvuga Incorporation, iyo CBCA niyo ali diaspora. Hanyuma muri iyo Communauté Burundaise du Canada mu kirundi c'abarundi bishwi rya Canada twebwe uno mwaka twagombye gukora ukundi arico gituma zinandwi turafise ikiganiro nyigisho conference y'amasaha 8 abazoshaka bazibandanya nino ndwi no kuyindi ndwi ni tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu ho tuzoba twagiye i Montreal kugira ngo twibuke abacu bagandaguwe. Kuwa gatandatu igenekezo rya gatanu ndamukiza yari intara yagutse ya Montreal, Région métropolitaine de Montréal. Haca havuga Dr Gahungu Belance. Kuwa gatandatu igenekezo rya 12 ndamukiza yari intara y'umugwa mukuru wa Canada, Région de la Capitale Nationale, mugabe yo nationale ikwiye kwitwa Fédérale du Canada. Nukuvuga ni mu ntara y'umugwa mukuru wa Canada yose. Ni jewe nayiserukiye ntafatiro Patrice. Sinivuga mwihonyabwoko aho ndahejeje. Hanyuma muri ico kiganiro narasavye ikigongwe kubera je ndumugumyabanga yiyemera kandi ndumurundi kandi ndumukristu. Ivyo navuze rero nta numwe nabesheye, ubona ko namubesheye azohezaze tubivugane. Uwibaza naho kumengo akaranga mutima kumugambwe sindagakurikije, jewe ndi mu Buronzi narasavye ikigongwe uwo vyumva nabi. Ugomba ko tubivugana tuzobivugana. Naranavuze rero genocide physique nukuvuga ihonyabwoko gica umuhutu agapfa gashika, narabisiguye. Muri ico kiganiro kandi naravuze genocide biologique nukuvuga ihonyabwoko kiranduzi. Bavuze bati ngura karanduka nukuvuga uragapfa utavyaye. Abatutsi kazi nabo benshi si bose barongorwa ku bahutu barabarandura bakaranduka bagapfa atana kabuto gasigaye. Iryo ni ihonyabwoko riri mu Burundi honyene, mu Buronzi jewe nakoze niho riri honyene, kandi n'Ubugesera. Ubugesera ni icago kibi abarundi bakora ivyo bintu n'abayobe n'abamenja bararengeye na Hitler umunazi. Muri kino kiganiro naho uza kumva ihonyabwoko ry'ihonyabwonko genocide intellectuel. Hanyuma uraza kandi kumva ihonyabwoko ry'ubwuntuzi ariyo genocide colonial, ingene abatutsi baje kwihagira intara zo mu bahutu bakanyaga ibintu vyose, bakagira ubwo bwuntuzi, bakagira iryo honyabwoko ry'ubwuntuzi. Hanyuma muri kino kiganiro nza kuvuga ndavyiroreshako kubera jewe ndiko ndiga mu Gifaransa, niga kwandika ivyese by'Abafaransa. Hari igitabo nasomye c'umuntu yitwa Anna Maria Rilke. Ico gitabo kikitwa Lettre pour un jeune poète, amabaruwa ku munyavyese ataraca ugwevu. Niho bavuga bati ntukavuga ibindi bintu by'abandi bantu utazi, vuga ivy'iwawe. Kubera je ndiko ndavuga ko ihonyabwoko ryankozeko kuva 72 umuryango w'iwacu hahonya abantu barenga 30. Hariho nabo tutaragandukako, ahubwo mbere nta numwe turagandukako. Nukigandaro ntaco turagira, hanyuma ntituranagaduka. Hari ivyo ntashobora no kuvuga kuko aho rero kubera ivyo jewe ndivuga nkongera nkavuga yuko ihonyabwoko rijanye n'ihonyabwonko ryarankozeko. None rero nuze tuvyumvirize.
utumvirije ikiganiro ca mbere ubanza ucumvirize kubera hari aho utotegera neza. Wewe rero hakagira ucironse Imana ihabwa icubahiro, utaronse ikintu na kimwe Imana ihabwa icubahiro, kuko jewe nzoba nakoze ico mbwirizwa gukora. Imana impa ubwenge nshoboye kuvuga, hanyuma nkayishikira hiri kambaza iti ntafatiro Patrice, wewe naragutije ubwenge warabivuze. Ego naravuze ibi nibi, nzoca ndonka amahoro. Ariko nshitseyo ntaburiye abarundi nka kumwe b'abatutsi kazi baza bakambwira bati ntafatiro Patrice, hari ibintu ukwiye kuvuga kugira ngo hagire nabukiza, kubera babaye abakristu, kubera bakijijwe. Nanje rero mbwiriza kubivuga, babimbwiye nkavyigumizamwo ntaco noba maze, kubera ivoka ntiyirya, umwembe ntiwirya, umwembe n'amavoka aribwa n'abantu. Ubwenge mfise ntaco bwomarira ndabugumanye, ubwenge mfise bugira akamaro hari abo mfashije. Mfasha Abahutu, ngafasha Abatutsi, ngafasha Abatwa. Kuko ndiko ndabwira Abahutu, sindababwira ngo mwanka Abatutsi, ndababwira nti mwabahutu mwimenye, mwivure, hanyuma mushobore kubandanya kandi mwongere mube mu gihugu kizira ihonyabwoko iyo iza iva hose. Vyumvirize rero. Isize ya kane, genocide coloniale. Genocide coloniale ni ikintu nise ubwuntuzi Abatutsi bagiriye n'ubu bagirira Abahutu n'Abatwa. Iyi genocide abazungu ntibagomba kuyemeza, kubera bayemeje ikifata abazungu bavuye iwabo bakagenda muri Afrika, bakagenda handi gukoroniza, bakaza gucura bufuni na buhoro ivyo bihugu. Iyo genocide ihonyabwoko cyo bafata, mugabo ni ihonyabwoko hari igihugu camaze kuvyemeza, Ubudagi bwaramaze kwemeza ihonyabwoko. Ndabandanya. Abahutu b'u Burundi n'ubwoko bwonyene kw'isi bwagize ingorane zisumba izamoko yose yo kw'isi nagiriye uburonzi, ivyo ntaramenya ntavyo ndamenya. N'ubwoko bwakorewe ubwuntuzi bugakoronizwa n'Abatutsi kandi bukibandanya n'uno muzi, n'ukuvuga bwuntuzi buracabandanya uno muzi. Ivyo bintu nabivuze mu kiganiro Ikirundi c'Abarundi ica cenda zene Uburundi 213, Urukundo 111, Amayagwa 37, Akahise 37, Umuryango n'ubwoko bw'ubwami rimwe. Ico kiganiro casohokeye i Quebec City muri Canada mu 2024. Iryo honyabwoko ry'intwaro mu Burundi narivuze aho navuga ko ubwoko bw'Abatutsi bwaragize ihonyabwoko burigirira Abahutu n'Abatwa. Iyo ntwaro ifatiye ku bwoko bw'Abatutsi ikaba yari iri mu mibano y'Ibururi, yafashe ingingo yo kuvogera umubano w'Abahutu, nukuvuga intara z'Abahutu. Iyo ntwaro rero ntutsi yari ifise ihangiro nyamukuru yo kugeseza, kujakaza, guhonya, kuntura no gucura bufuni na buhoro ubwo bwoko bw'Abahutu n'Abatwa. Ivyo bigashoboka kubera iki? Bigashoboka ku mvo zibiri. Imvo ya mbere ni y'ubwoko bw'Abatutsi bwigaruriye intara z'Abahutu. Ugasanga hari ahantu yitwa Nyabututsi Gitega, ugasanga hari intara yitwa Bututsi. Ubwa kabiri, imvo ya kabiri ni y'uko ubwoko bw'Abatutsi bucura bufuni na buhoro ubwoko bw'Abahutu. Nuno muzi biriko biraba. Ubukoroni ari ryo honyabwoko ry'intwaro riba ruko habaye ingwano canke ugwenge. Abatutsi bigarura intara z'Abahutu harabaye urwanko, haraba kandi n'ugwenge. Ubukoroni bubi ari ryo honyabwoko ribi n'ubukoroni bw'abantu bari kw'isi imwe, bari mu gihugu kimwe nk'uko kw'Abarundi, hanyuma Abatutsi bakuntura Abahutu. No kuvuga ni colonisation mbi ibaho. Arico gituma ndaza kubishikako mu nyuma mvuga na kuja kuntu leta itagomba kwemeza ihonyabwoko, niho biva. None habaye iki? Muri kahise gushika n'ubu Abatutsi bifata ko baruta Abahutu. Reka mbe ndafata ko Umututsi umwe angana n'Abahutu 5. Reka mbe ndabifata akacangana n'Abatwa bose. Ariko Abatutsi ntibashika 14 kwijana. Abatutsi ntibashika 14 kwijana mu Burundi. Ndabivuze aho ndabivuga ndabikura hehe? Umuserukizi w'Abatutsi mu Burundi uwitwa Bwejeri Yohani yirirwa arasya atambaye kuri Twitter yaravuze ko
abatutsi baharuranye, nawe nyene yanyumva zompinyuza ko ndafise audio yiwe, abatutsi baraharuranye en 2015 mu 2015 baca basanga bose hamwe ni 850,000 ibihumbi 850. Ndahiriwe turaheruka kugira urusansuma. Uburundi bufise imiliyoni 13. Ku Barundi rero ibihumbi 850 850,000 ni 7%. Bwejeri ndagushimiye gose Bwejeri, warakoze. Abatutsi mu Burundi ni 7%, indwi kwijana. Bwejeri yarabivuze, nta mututsi numwe arakiriza urutoki rw'uruhererezi ngo avuga ati Bwejeri watubesheye turarenga. Yavuze ko ari 850,000. Mbere we yavuze ngo 850,000 avuga ni kosa. Ni 850,000 avuga ibitari ivyo, avuga igifaransa nabi. Rero bangana na 7%. Abatutsi rero bangana na 7% ko atanumwe arabihinyuza. Umututsi umwe angana n'abahutu 10. Iho nyabwoko ryabandanya. Intara y'abatutsi babamwo ni Bututsi, baca baza kuvogera intara zose bavuye Bururi bagenda mu Burundi. Ingwano yarabaye. Ingwano yabaye cyane cyane mu makudeta vya bintu twita intwaro ya vaho njeho. Intwaro ya vaho njeho yaje gute? Mu 1966 singiye mu 1852 singumvye kujayo kubera byo cabigorana. Mu 1852 ni gihe vyano nyina wa mwezi wa kane Gisabo bica twarareye ingoma, hama hakaca hajaho abenengwe, ubwami bukaca buva mu banyagisaka. Sivyo ngomba kuvuga, je gusa reka nje 1966. Umuhima w'umumenja Miceri Micombero niho yabogoza Ntare wa gatanu. Iratangwa ingwano ya mbere. Ingwano ya kabiri mu 1922 mu 1923 harabiho nyabwoko baramara abantu 500 y'abavyeyi bacu, y'abadata wacu, y'abashiki bacu, bakuru bacu, barumuna bacu. Mu 1993 mwene wabo muvyara we Buyoya aragandagura nyene icubahiro Ndadaye Melchior. Ingwano iruguruza yagiye guhera 2005. Ingwano numva yabaye. Iyindi ngwano 2015 harabaye igumuka, harabaye imigumuko. Habaye imigumuko mwarabonye ko hariho n'abantu baturiye, kandi babaturiye babita imbonerakure n'abahutu. Nico bavuga kuvuga. None iryo honyabwoko ryabaye gute? Umukuru w'igihugu umututsi, inama nshikiranganje abatutsi, inama nshingamateka abatutsi, inama nkenguzamateka abatutsi, babura amatari abatutsi, abasitanteri abatutsi, chef de zone umututsi, kontabule wa komine umututsi, umunyezamu wa komine umututsi, directeur wa école primaire w'amashure y'intango umututsi, directeur w'amashure makuru umututsi, kuva hejuru gushika hasi. Ubwo nubwo buntuzi, iyo ni colonisation, iryo ni ihonyabwoko ifatiye kuri ivyo bintu. Hanyuma rero uravyumye nimeze. Navuze ko abatutsi batakiri 14 kwijana, Bwejeri yabivuze abatutsi n'indwi kwijana, arico gituma abatutsi uvuze uti duharure ku moko muronke ivyo bice 14 bose baca bagumuka kubera iki? Kubera barazina ko ari bice indwi kwijana. Hanyuma ivyo bice ndwi kwijana bikaca bironka 50 kwijana mu gisoda, bikaronka 40 kwijana mu bapolisi, bikaronka 40 kwijana mu nama nshikiranganje. Arico gituma abatutsi atamututsi ari hadakora mugo basanga abahutu n'abashomeri benshi. Igituma mvuga ko izo ntwaro ari zihonyabwoko nuko izo ntwaro nyene z'abatutsi ari abafatiye amaboko imugongo leta ngo ntiyemeze ihonyabwoko. Muraje kumva abondwi kwijana bari muri leta, bari mu namashinga amateka, hariho abasitanteri bariho, hariho ababura amatari bariho, hariho abegera umukuru w'igihugu, hariho abakorana n'umukuru w'igihugu, hariho abasirikare bakuru, hariho bande. Baca baremera iki? Baca baremera iyo leta, baca baremera umukuru w'igihugu, baca baremera nde bikanka yuko igihonyabwoko ryemezwa. Nuko niko bigenda. Hajya nukumva ingene ibintu bimeze iyo biza biva. Mu yandi majambo, abantu bafise ikaramu yemeza ihonyabwoko sibajya tuzi ko barifise. Abafise ikaramu nabo indwi kwijana kandi bagikomeye kandi badashaka yuko ivyo bintu biba. Mu kiganiro ica
cenda zeme Uburundi amajana 112 urukundo 110 amayago 36 akahise 34 ubwoko bwa ntare rushatsi cambara ntama casohoke muri Quebec City muri Canada kuwa 2 Nyandagaro 2004 navuze ko abahutu badatwara ndabisubiyemwo abahutu ntibatwara y'abahutu batwara baba barashize ko umukono kwihonyabwoko byababayeko sinzi ko mu vyumba je ndiko nabivuga nabahutu ko bitwa ko batwara kandi abahutu barabamaze amagufa ariho mugabo abahutu ntibashire ku mukono baba batwara gute iyo abahutu baba batwara baba baremeje ihonyabwoko bakorewe ni mu Burundi honyene muranyumva ni mu Burundi honyene hahanwa uw'ivyigitoki ku muremeri wacu arara mu gasho uwagwanye mu bunwero iwacu ku muremera arara mu gasho uwishe umuntu mu Burundi uwo muntu baramwiruka ko gushika ariko umuntu yishe abantu 500 yishe 1000 yishe 100 yishe 200 yishe 300 yishe 500 ntakogwako mana nzima dusenga tutabona bikira Maria mawe umuntu yivye ikaramu nk'ikaramu yanje wo yinyiba turi mu Burundi nkitura inzego arafatwa mugo umuntu yamaze abantu yatumariye abavyeyi aratekanye ahubwo usanga ari ruhande y'umukuru w'igihugu icyaha cy'ihonyabwoko cemejwe n'inama nkenguza amateka n'inama nshinga amateka nta kindi kiba gikenewe hamwe navuga nti ntunge mu mburane abari mu nzego z'u Burundi ndasubiramo abashinga amateka bahagarariye igihugu cose kandi burya n'abashinga amateka barahagarariye leta iyo abashinga amateka bemeje ikintu mana nzima ndabisubiramwo kica kiba itegeko iyo inama nkenguza amateka naho yamaze kuvyiga neza igasanga harabaye ihonyabwoko izo nama zibiri umukuru w'igihugu nta kindi kintu asubira kuvuga biba vyakwiye kandi mu ntegere neza mu nama nshinga amateka abatutsi barimo mu nama nkenguza amateka hoho ni 50 abatutsi bari mu nama nkenguza amateka baravyemeje abatutsi bari mu nama nshinga amateka baravyemeje none bipfira hehe aho bipfira no kuvuga ubufisi ikaramu ishirako umukono sujya tuzi n'ubundi jende umuronzi ndiko nkoresha uburonzi ubugomba ko tuzobivugana je ndiko nkoresha uburonzi nta numwe ndiko ndadoma ku rutoki je ndiko mvuga ivyo uburonzi buvuga kandi umuronzi avuze ati rimwe nteranya rimwe bingana bibiri abo umwanzi abo umukunzi biba ari ivyo nyene haja mbandanya none gituma leta nukuvuga inama nshikiranganje idashira mukono kwihonyabwoko ryakorewe abahutu ni kubera iki ngoma ntanga uburorero umugambwe witwa iprona wabicanyi w'ibinywa amaraso bahoneje abahutu mwihonyabwoko ryo 72 uwo mugambwe w'abanazi b'abarundi uri muri leta umengo n'igisongereza cy'umukuru w'igihugu ava muri abo bicanyi nyene none vyosha bigenda gute mu yandi majambo CNDD-FDD iri ku butegetsi ishimira iprona mu kugumiza muri leta kw'igihugu cy'u Burundi gitwaga na CNDD-FDD ikarekera umugambwe wamaze abantu umugambwe nazi mu Burundi barambabarira uwo mugambwe nuko ubushigikiye iprona kandi gushika uno munsi iprona yarakoze ihonyabwoko ica kabiri abakoze ihonyabwoko n'abarishigikiye baracari muri leta nabivuze barakora muri presidence barakora mu bushikirangaji barakora bari kandi barakomeye abantu barakomeye arico gituma mvuga nti bajya abahutu tubona ntibashaka kutuvugira kubera barabazinze barabahejeje abacika cumu rero twebwe abacika cumu n'abarundi bumva ikirundi turabwiriza gufasha leta inama nshikiranganje kugira ngo ifate ingingo tubwiza kugira n'izi nama kugira ngo bavyumve akarongo mba ntange nyeninganje General Major Barise Ndayishimiye twese tuzi dusonera atwara igihugu cy'u Burundi yaratanze itegeko ko abavuzi b'ingoma bo mu gishora bagenda muri Qatar uwo mushikiranganje w'umututsi kazi yaramugaya muhana na rujongo aca ahubwo arungika muri Qatar umuyaya wiwe wow bikira Maria mawe abavuzi b'ingoma bo mu gishora nta numwe yagiye haca hagenda ahubwo umuyaya wiwe mu gishora dufise abavuzi b'ingoma 31 nta numwe yagiye baca barungika abavuzi b'ingoma igihagwe ubushaka link
azoca ambwira ndayimuhe avyirabire abavuzi b'ingoma 6 n'abavuzi b'ingoma buzuye igihugu c'u Burundi. Mana nzima dusenga. Ubwa gatatu igituma ihonyabwoko ridashobora kwemerwa, ibendera ry'ihonyabwoko ry'abahutu rya Michel Micombero niryo rigihungabana mu Burundi. Je ndavuga ibintu ngo nafatira Patrice Wengo ngo kumwe ntukomeye. None umukuru w'igihugu acunamira iryo bendera ryamaze abahutu, akiryunamira abakuru bacunamira iryo bendera, byogenda gute? Ntibikunda. Hari ibintu bibwiza kubanza kuvaho. Iryo bendera mvuga ni ibendera ry'inyenyeri 2 hasi imwe hejuru, bikavuga ko intare yapfuye. Intare kubera inyenyeri imwe n'umunwa, inyenyeri 2 amaso. Inyenyeri imwe yo hasi ni Imana, iyindi nyenyeri ni umwami, iyindi n'Uburundi. Ndabishikako. Ubwa kane icivugo c'u Burundi Imana nzima ni cayiprona ubumwe ibikogwa amajambere. None umuntu acivuga iprona, none wokwemeza ihonyabwoko gute? Erega hari ibintu ubwiza kubanza gukura mu nzira. Ico civugo cyamaze abantu gira amahoro ubumwe ibikogwa n'amajambere. Kuwa 19 ukwezi kwa Gitugutu niho twatora umutazimiza Micombero, nta wundi dushaka gira amahoro. None ukivuga uti ubumwe ibikogwa amajambere, urabona ingene nabigize ubumwe ibikogwa amajambere, ukibivuga wokwemeza ihonyabwoko gute? Ndaje kubivuga bavuze bati gira amahoro ubumwe ibikogwa n'amajambere. Muravyumvise? Nivyo tukivuga n'ubu. Umvinza je nama nsaba nti Mana nzima ingo dusubire ku civugo c'u Burundi. Civugo c'u Burundi gwa gasore yaturaze cari Imana, umwami, Uburundi. Umwami ntawe tugifise, tuje tuvuga tuti Imana, Sebarundi, Uburundi. Kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi no musi uriho nyene ingahanje General Major Evariste Ndayishimiye yitwa Sebarundi. Kandi naho azovaho hakaza ubundi azokwitwa Sebarundi. Reka yo tuvuge tuti Imana, Sebarundi, Uburundi. Ibintu biracaguye. Umugambwe ndimwo witwa CNDD-FDD uvuga ko washize imbere Imana, mugabo uwo mugambwe bikawunanira gushira Imana mu civugo c'u Burundi, tukaguma ku civugo c'abantu batumaze. Bikira Maria ma muze abacikatumu, muze abantu babona kure, abantu bafise imbono yakazoza, tugerageze gufasha umugambwe CNDD-FDD dutwara igihugu no munsi washize imbere Imana, mugabo uwo mugambwe ukananirwa gushira iyo Mana mu civugo c'u Burundi. Mugabo tugama tuvuga ngo gira amahoro ubumwe ibikogwa nama. Murantunga ndabandanya je nibaza ko arakaroge n'akaroge kanini ya cyane. Ubwa gatanu icibutso c'ubumwe bw'abarundi kibwirizwa kumenagurika nka kumwe bamenagura ibishusho bya Staline, kumwe bamenagura ibishusho bya Saddam Hussein. Kirya gishusho kibwirizwa kumenwa, kikamenwa, kikava mu gihugu c'u Burundi. Narijya bendera ry'umwe bw'abarundi riko cyacibutso likaja muri biblioteke. Kubera iki? Ujya muganda n'abahutu batekewe na ya 7% na babandi ndwi kwijana niwo mugozi uteke rya kintu. Muribuka ko Micombero yavuze ati umuganda w'inkwi abo n'abahutu mu kubuvuna uvuna kamwe. Hama ivyo bintu bikabandanya uwo munsi nyene. Hanyuma ico kintu kibwiza kuvaho, ico cibutso c'ubumwe bw'abarundi kibwiza kuvaho kubera n'uwabizanye niwe yishe nyene cyubahiro ndadayemera ikiyoro. Urubanza rwaraciwe, sijewe namugize umwicanyi, sije namugize umumenja. Rero ivya gatandatu ahantu hose hitirirwa abatutsi mu Burundi, ahantu hose hitirirwa abatwa mu Burundi hakavaho. Naho inyabututsi Gitega hagumyeho, intara ya Bututsi igumyeho, bace barondera handi hantu yitwa intara y'Ubutwa, bace baronda n'intara y'Ubuhutu kubera ntivyumvikana gatoyi. Ivyo mpeje kuvuga biri no mu mvyino. Ariko ndavuga ihonyabwoko ry'intwaro. Hari ururirimbo ruvuga ngo cuma we cuma c'indege naraye ntambutse mu barazi, naraye ntambutse mu barazi cuma we. Aho nukuvuga barabahima bajabutse mu barazi
buriye bagiye mu bigabiro by'ibwami. Nico gituma urwo rubyino rubyinwa ni nka kwa kundi kw'abanyaburaya bavuga bati il a traversé le Rubicon, yarenze. Urwo rubyino ruvuga ruti ubu rero turiganzuye turashitse ibwami. Hari ikindi cerekana yuko hakiriho intwaro y'agacinyizo. Abize ni benshi benema ntibazotwara bose benema muratera imbere. Urwo ruvyino muraruzi ngo abize ni benshi iga ndaza kubishika ko hanyuma. Kandi ivyo nshikako isize ya gatanu genocide intellectuelle, ihonyabwonko ry'abahutu mu Burundi. Ihonyabwonko mu Burundi ryarakozwe n'abatutsi kandi n'ubu riracabandanya. Abatutsi barakumiriye abahutu mu nzego za leta no mu nganji y'u Burundi. Mu kubishobora abo batutsi baricaye hasi baribaza bariga neza ingene bubishikako. Je nabivuze umukuru w'igihugu umututsi, inama nshingamateka abatutsi, inama nkenguzamateka abatutsi, inama nshikiranganje abatutsi, ababuramatari abatutsi, gutyo gushaka umunyezamu abatutsi. Iryo honyabwoko ryibonekeza mu buryo bwinshi. Mugabo ngomba mvuge amaburi indwi. Ni byinshi cyane mugabo ngomba mvuge amaburi indwi yonyene. Iburi rya mbere, umugambi ugayitse wikumira abahutu apartheid una i systeme UI. Kuburonzi nagize ikumira abahutu apartheid una i ryatanguye gushirwa mu ngiro kuva mu mwaka w'ishure w'1938 maze umwaka umwe n'1939 niho byatangura. Aho hari ku ntwaro y'umuhima w'umumenja Michel Micombero. Abatutsi baricaye hasi baragira urusansuma rw'abatutsi bose. Basanze ari bake cyane baca bafata umugambi wo kubuza abahutu kuja mu mashure. Gutyo izina ry'umwana ageze mu gatandatu w'umuhutu bakaca bashirako u, umututsi nawe bakaca bashirako i. Nta numwe mbesheye kuko umushikiranganje w'indero Hakizimana Isidore yarasavye ikigongwe. Gende kubiraba yarabivuze, hariho n'amajwi hariho n'amavideo. Sinuwo gusa, umuntu yitwa Nzojibwami Augustin w'umunyabururi yashengeye yaravuze ko yaragerageje kugwanya una i biramunanira. Apartheid nukuvuga ya una i. Ndabandanya wihojeje iryo kumira abahutu apartheid ya una i. Hariho n'ubundi bubi bwatuma abahutu batiga amashure navyo kanibi. Urumva mpeje kuvuga iburi rya kabiri ko ari una i. Una i inaniranye. Mwavyumvise? Nukuvuga una i hariho ntafatiro aciye ubwenge. Hariho Nsengiyumva Omera aciye ubwenge, hariho Eli Nibigira aciye ubwenge, hariho Naka aciye ubwenge, hariho Nde aciye ubwenge. Yabarenganye iburi rya kabiri inyuruzwa ry'ikibazo cyo mwaka wa gatandatu. Nubwa kabiri abatutsi na leta y'u Burundi baranyuruza menya karanga bumenyi ko umwana w'umuhutu yashoboye kumenya ikibazo cy'umwaka wa gatandatu. Ako karanga bumenyi baca bagaha ikijuju cy'umwana w'umututsi atamenye. Twaramenyeye abatutsi twebwe. Nuko jewe nize umwaka wa gatandatu gatatu. Uravyumva neza? Nukuvuga ko jewe natoreye abandi batutsi babiri kubera je nabitoye. Mugabo bikananira. Kanatsinda nuko hariho umuhima twitiranwa amazina yose kandi avuga ko mawe na dawe aribo base biwe kandi ntituramahasa. Hariho umuhima yampamagaye yarambye ati Navadiro Patrice yewe burya ibyo uvuga nibyo jewe burya nitwa Navadiro Patrice nanje jewe burya turavukana wewe acarambira umwaka yamenye n'umwaka wa mbere nize 6e année année scolaire 1979-1980 niho niga 6e année umwaka wa mbere nyawe niho yamenya. Umugabo umuntu yarambye sinza muvuge yaranyibwiye gusa urumva ibyo ngarukira ngaho. Nuko umukenyezi wanje Bucumi Donavine yize umwaka wa gatandatu akaruha gushika se wiwe umujiji Bahebura Antoine amukure mu ishure kuko yaratora ikibazo hanyuma berekana liste aho abanyeshure bamenye bari agasanga ntarimo acaramukura mu ishure ati taha. Hanyuma nundi muntu yagiye kumutora. Jewe narize 6e mwaka wa mbere ndatorera umuntu, umwaka wa kabiri ndatorera umuntu, nca ndabura ikibanza cyo kudubura ncansubira mwaka wa gatanu. Nzuye mwaka wa gatanu nca ndagaruka mu gatandatu rero niho nagiye kumenya.
aha mwubahwa genda uvyumvise neza. Iyo mvuze yuko nize umwaka wa gatandatu imyaka 2 hanyuma ngasubira mu wa gatanu, nukuvuga umwaka wa mbere naramenye menyera umututsi, umwaka wa kabiri ndamenya menyera umututsi, haca haza abantu bavuye Bujumbura ni Bururi, twebwe baca baratwirukana kubera tutashaka kuronka aho tudubura, aho dusubira mu mwaka wa gatandatu. Jewe rero nca ndagira amahirwe bansubiza mu mwaka wa gatanu. Abigisha barakorana bavuga bati ntafatiro Patrice nasubiye mu mwaka wa gatanu, kumbure ni yasubiye mu gatandatu azoca amenya. Nuko rero je kubisanzwe bari banyirukanye. Iyo myaka 2 iheze nari kuca nja kurima, hanyuma nkaca ndongora rumva jewe ivyo mba ndimwo vyibaze nawe. Imana nihabwe icubahiro kwisi no mwijuru. Iyo bigenda uko ikintu c'abarundi ntaco bawumva. N'umwaka wumva ko natoye, n'uwo mwaka mvuga ko natoye, iyo ntahabona umwana w'umuhimakazi twigana yamuka Bururi, hanyuma ngo amvugire ivyari vyabaye ntavyo mvugira ngaha, sinarije kumenya. Mu Giheta hari hamenya abantu bakereye, mugabo kubera je bamvugiye haciye haba abandi bantu bamenya. Iburi rya gatatu urumva una irarenganye wamenye bace bakwiba karanga bumenyi. Ubwa gatatu ivogerwa ry'amashure agwiriyeko Abahutu. Mana nzima, Abatutsi n'abantu bicaye hasi bariga neza ingene bagiririho nyabwoko niho nyabwonko Abahutu. Ivyo mu kubikora bararaba amashure yigisha neza, arimwe abigisha bigisha neza kandi bakigisha bamenyesha kandi bakigisha Abahutu. Ayo mashure yaba agwiriyemwo Abahutu baca barungika muri ayo mashure abana babo bataronse ibibanza ahandi. Ico gihe abo bana b'Abatutsi baba baje kuvogera no konza no gukesha ibibanza vy'Abahutu. Nuko mu Giheta hirukanwa Abahutu benshi ari uko haje abana b'Abatutsi muri interna mu Kibikira. Nuko jewe nirukanwe, je narirukanwe kubera je narize siziye mu mwaka wa mbere ndamenya biranka, siziye mani mwaka wa kabiri ndamenya biranka, hanyuma biranka ko ndubura bwa gatatu ndabura ikibanza njanja mu wa gatanu kubera ko haje Abatutsi benshi bavuye Bururi n'abandi bavuye Bujumbura baje kutwagaganya. Iyo mbire n'ukuri kwa Mungu, abantu gasanga bavuye Bujumbura bakaza kuca batwara n'ibindi bibanza. Bwa bwa gatatu. Ubwa kane Abatutsi baricaye hasi baravyiga neza, baca baranyuruza amashure. Ubu naho harabaye imigambi. Muri uwo mugambi wo kubuza Abahutu kwiga, leta y'u Burundi n'Abatutsi baranyuruje amashure yo kubatswe mu ntara z'Abahutu akaza kubakwa i Bururi canke Bujumbura canke mbere n'Igitega hagwiye Abatutsi. Amashuri nashoboye kumenya ngaya: Lycée de Rubanga yari kubakwa Ibanga hajya imuramvya, niho yari kubakwa mugaye ciza kubakwa i Bururi. Ishure ya kabiri Lycée Kiremba yari kubakwa Ikiremba Ingozi baca batwara i Bururi. Ishure rya gatatu Seminaire de Buta i Bururi yari kubakwa Ibuta n'agacimbiri kari mu Rutana hajya kuri centre hitwa Buta. Baciye barenganya Rutana kandi Rutana urana ko yari isanzwe iri kuri no Bururi, baca bararenganya ikigenda Ibuta. Ishure rya kane Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo, jewe rero bampaye inkuru bamwe bavuga ngo yari kubakwa Ivugizo Imakamba, abandi bakavuga ngo yari kubakwa Ivugizo Ibuganda mu Cibitoke. Jeraho sindotse ico mvuga, nimwagira uburonzi mukabimenya neza muzoce mubimbarira ndabivuge. Mwavyumvise bakwivye karanga bumenyi, bakuvogereye bakesheje ibibanza. Ubu naho n'amashure yogiye kubakwa mu Bahutu bace batwara i Bururi. Ubwa gatanu iyo warenganye ushitse mu wa gatandatu hanyuma ugatora ico kibazo c'umwaka wa gatandatu ukaronka karanga bumenyi y'umwaka wa gatandatu, hari ikindi kintu Abatutsi na leta y'u Burundi yacikora. Bazi yuko wewe uri Umuhutu, imbere y'izina ry'iwawe hariho baca baguha ishure itabaho. Nuko jewe umwaka wa gatandatu nawumenye mfise amanota 89 kwijana, baciye bampa etemu yo mu Giheta, nukuvuga École Technique de Métier, nukuvuga ishure ry'imyuga, kwari ukubaka nukubaza. Mugabo ibijuju vy'Abahima n'Abatutsi twigana ugasanga bamujanye mu Kibimba, ugasanga bamujanye muri Atene, ugasanga bamujanye muri Lycée, ugasanga bamujanye ahantu muri college.
mugabo jewe ntafatiro Patrice bari bampaye etemu. Nuko nyene kwa kundi Imana yari ifise umugambi kuri jewe, sinzi ingene vyagenze, ndazi ingene vyagenze mugabo nasanze mbwirizwa kucanja igatara. Ahandi ho nari kwiga mu Giheta nkiga imyaka 4, etemu ikabiheze nkaca ngenda kubaka amazu canke nkaca ngenda kubaza amatanga y'amazu canke amadirisha canke imyango. Mugabo ko Imana yari imfise ku mugambi kugira ngo wewe uzoronke ikirundi c'abarundi, naciye ngenda kwiga igatara. Hanyuma ngiye igatara ivyace bibandanya ndabikubwira hanyuma. Nuko rero ngo tubandanye ubwa gatandatu nabwo. Ihindanwa ry'amashure y'intara z'abahutu. Ku ntwaro y'abagazi yica Jean Baptiste atazirwa bagaza, kuko bagaza nta kimwe kivuga, burya yitwa bagazi yica. Harabaye amahindagu y'indinganizo z'amashure, haje izi mpindagu zibiri. Abarundi baciye basabwa kwiga iwabo, nukuvuga abanyeshuri b'amanyagiheta biga mu Giheta, abanyeshuri bo mu Gihutu baca biga mu Gihutu, abanyeshuri bo mu Gitutsi baca biga mu Gitutsi. Amashure menshi ko yagiye kubaka ibururi, haca higa abanyeshuri benshi ibururi. Nuko riko vyaci bigenda, abanyagiheta bakiga mu Giheta, abanyarutegama mu Rutegama, abanyagisuru mu Gisuru, abanyakayongozi mu Kayongozi, abanyabururi ibururi. Urumva muri ico gihe iwanyu hari etemu uca biga etemu, uwundi hari lise azoca yiga lise. Uwo ni bagaza. Ndabandanya ica kabiri, amashure ndamurira kaminuza yitwa Ecole Normale yaciye yafutwa yose, hasigara Ecole Normale zine. Ayandi mashure yose aca yitwa lycée pédagogique, kwari kugira ngo abahutu babagumize aho nyene, kubera nta shure nimwe, nta lycée nimwe y'Ibururi yabaye lycée pédagogique, nta nimwe. Ica gatatu, haciye hubakwa amashure lycée pédagogique mu ntara z'abahutu. Aho nukumva ko wewe uri umuhutu ukaba washoboye kubarengana, nkuko uje mu wa gatandatu bari bangufirije bakanjana muri etemu bikanka, nkaja muri cycle d'orientation y'igatara, nshitse mu w'icumi baca bangufiriza nkaca ngenda muri lycée pédagogique, ishure riramurira kuja kwigisha. Nuko umuhungu yitwa Niyonzima Gerard wo mu Kibogoye yiga imbere yanje imyaka 2, umuhungu w'umugenzi wanje yiga igatara, baci bamuha etasi, ishure y'imyaka 2 yo kugenda kurimisha. Ntiyari n'umugoronome, akaba icegera, akaba ugwa mu ntege umugoronome. Nuko umuntu aciye ubwenge nka Niyonzima Gerard baje bamugira uko. Nuko niko vyagenda. Ubwa kane haca harafutwa ivyigwa vya lisanse, haca haduka ikintu citwa IPEA, Institut Pédagogique Appliqué y'imyaka 2. Mu yandi majambo, wabasize muri lycée pédagogique ukabagiye muri normal canke wagiye muri Atene, bazoshaka gushira bazoshaka gushira muri IPEA. Jewe ntafatiro Patrice bari banshize muri IPEA y'igifaransa n'ikirundi. Iyo ntacanja mu gipatiri, ubu mba narize, mba naciye n'igi imyaka 2 nkaca ntaha. Mugabo Imana ni Imana nyene, ntafatiro nyene, Imana hari ibindi yashaka ko nkora. Reka ngende ntanze icegeranyo. Wewe uri umuhutu, uri jewe ntafatiro Patrice. Ugeze mu mashure y'intango baciye bandika imbere y'izina ry'iwawe kubera uri umuhutu. Mu yandi majambo, wewe ntushobora kurengana mwaka wa gatandatu. Mugabo kubera ko Imana ifise umugambi kuri jewe ndamenya umwaka wa mbere, ndamenya umwaka wa kabiri, menyera abatutsi baranyirukanye, ngiye mu wa gatanu, ndagarutse mu wa gatandatu, naho nyene ndamenye biranka. Umuhimakazi w'umunyabururi agenda kumvugira, hama n'abandi bahutu batari bakeyi mu Giheta baramenya, tuja tumenya turi benshi. Jewe buno nyene baca bampa etemu, kandi mfize amanota 89 kwijana. Urumva ngiye muri etemu biranse, ngiye igatara, nukuvuga ngeze mu 10 biranse, nciye mba Gerard dufate. Gerard baciye bamuha etase. Nk'ubu jewe ko vyanse ko bampa etase, ko vyanse ko bampa lycée pédagogique, naciye ngenda mu Rusengo ndiga, maze kwiga ndaheza. Mpejeje baca bampa IPEA, mugabo kubera ko Imana ari Imana, icinjana mu gipatiri. Mu gipatiri ngarutse baca bampa faculté, baca bampa kwiga langue et littérature française, nukuvuga ururimi n'amayagwa y'abafaransa.
mugabo uribuka nagize ibiganiro kuri bwejeri n'umuntu w'umumenja gose yahindura amanota harya baca bafata umuntu ariko arasoma igitabo kumuha amanota meza bakaca muha amanota mabi akaca agenda agiye. Uko niko rero abahutu babagira mu majambo makeyi ndaheje kubivuga. Reka tubandanye. Iburi gindwi intara zimwe amashure mana nzimwe. Intara nyinshi cyane zarimwe amashure izindi zikaronka amashure arengako. Navuze ko ibururi hari amashure y'ubuhojojo kandi ibururi ariyo ntara irimo abantu bakeyi. Nubu bafashe Rumonge, Makamba, Bururi na Rutana uzosanga iyo ntara ya Burunga ari ifise abantu bakeyi mugabo nishi ifise amashure menshi ndamurira kaminuza. Izindi ntara nka zose zaribagiwe. Yamara izarenganije gusumba ni intara ya Bubanza, Cankuzo, Cibitoke, Karusi na Ruyigi. Izo ntara no kuvuga zarahebwe gose. Igitega naho amashure ari mu gisagara ca Gitega kubera niho hari hagurundanye niho hari abatutsi. Aho rero ubu naje kubivuga muravyumvise. Ubu ndabandanya rero iburi ry'umunani muri bya bindi byihonya gonko. Iburi ry'umunani una mu gipolisi no mu gisirikare. Kuva mu 2005 ikumira abahutu apartheid ya una yarashingiwe impigi iremezwa neza na neza iremezwa. Ubwa mbere babigira binyegeje ariko ubu bireruye neza. Abatutsi 40% mu gipolisi, abatutsi 50% mu gisirikare, babandi 7% baronka 50%, babandi 7% baronka 40%, babandi 7% gute. Urumva igipolisi n'igisoda n'amashure mwavyumvise. Ngomba kubabwira ko biruko nukuvuga ko umututsi umwe angana n'abahutu 10 n'abatwa bose. Ivyo ni bibi gose kuko dufise abatutsi badakwije ibyankenegwa ngo binjire mu gisoda. Hari abatutsi badakwije ibyankenegwa binjiye mu gisoda. Je niherako mu muryango w'abamana turafise umumana kazi yagomba kuba umupolisi aronka 43% ntiyemererwa kubera katemerewe kubera abahutu bamusumbije ari benshi. Mugabe ico gihe bangira umumana kazi wiwacu yaronse 43% harinjijwe umututsi kazi afise 8% afise amanota 8%. Muravyumva ivyo bintu nukuvuga una ubu rero turazikubitira isarudi turazikurira inkofero tukazunamira. Ubu rero byaragiye neza. Abo batutsi b'u Burundi barabishoboye neza. Iryo honya bwo kurira bandanye ukuri kwamye neza. Umumana kazi wacu byaranze ko yinjira igipolisi kubera yaronse 43%. Ndagufinde uwo mwaka umuhutu kazi binjije yarafise 56%. Urumva umuhutu wanyu wabinjije uwo mwaka yarafise 56%. Umututsi kazi wanyu wabinjije yarafise 8%. Abo bantu bazongana gute? Muga barangana. Reka mfatire gukurasa. Ubuko u Rwanda rushaka gutera Uburundi. Uburundi bujanye ku rugamba uwo mututsi kazi wumva yaronse 8%. Kuko 8% n'ubwenge bwiwe. Kuko n'ubwenge bujanye n'igisirikare. N'ubwenge bujanye n'ingwano. N'ubwenge bujanye no kwipfuna abansi. Uwo mututsi kazi batwaye afise 8% azogwanira igihugu cy'u Burundi 8%. Hariho wari kukigwanira ku 43% yasigaye. Hariho umuhutu kazi yari kukigwanira ku 54% yasigaye. Mu yandi majambo tuvyumve neza urashaka gusanga abo bantu bagenda bafise amanota makeyi ni bya bintu bita mu gifaransa portron kubera hari ingorane hariho ibi muri gose nabandi bimfata kibanza iho nyabwoko rirabandanya. Isize ya gatandatu insozero. Mwubahwa rero wewe wariko urumviriza kino kiganiro urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma. Cari ikiganiro ca kabiri. Hariho ico wumvise, hari ico bikumariye, Imana nihabwa icubahiro. Ataco bikumariye kandi Imana nihabwa icubahiro. Jewe ndaheza nkayishemeza nkerekana ko ariyo intiza ubwenge kubera kubwangingi igituma nama nshima Imana. Ubu nkeka abantu baravyumva.
ntaco abatutsi n'abahima batari bakoze ngo jewe sinshikaho ngeze. Mugabo Imana yaranyimye abo bantu, irancishaha mu wa gatandatu biranka, mu w'indwi biranka, mu w'icumi biranka, mu w'icumi na gatatu biranka, muri kaminuza biranka, gushika ndiga ndafise karanga bumenyi k'itsinda rya kabiri rya kaminuza. Iyo nza kuguma mu Burundi, iyo biza kuba iby'abo bantu ntivyashoboka. Nico gituma nama nkengurukira Imana, nama mvuga nti ubu bwenge mfise n'Imana yabumpaye. Nuko rero ndakengurukiye abantu bose, sinonda kubavuga, nzobakengurukira hanyuma. Uraza kumviriza ikiganiro ca mbere, abo nakengurukiye urabumva. Mugabo sinogera ntakengurukiye Imana, abo namukako, abamana aribo basongore, abavyeyi bamvyaye, umugore wanje yamfashije tukagira uburonzi bwinshi nabugize akiriho, abana na cane nyene cyubahira umukuru wa Communauté Burundaise du Canada, mu Kirundi c'abarundi bishwi rya Canada Inc, nukuvuga umuntu ari hejuru ya twese. Hakaba n'uwundi ajejwe ino ntara mbamwo, Région de la Capitale Nationale, nukuvuga intara y'umugwa mukuru wa Canada yose. Nawe ndamukengurukiye, ngakengurukira abanyumva, ngakengurukira abazobigaya, ngakengurukira abazontera iteka bakumva yuko navuze ibintu byo nkuko baguma babimbarira. Ndabahezagire nkuko mawe yampezagira, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Yamara murakarenga abansi barengutse, murenguke abansi barenganye. Bishitse mukarengukira icarimwe, bobo bazorengukira kurengwa. Ni ntafatiro Patrice, sinivuga kuko ihonyabwoko n'ubugesera nkaba ntashobora kugandara, nkaba ntarashobora kuganduka kubera itaremegwa. Uko biri kose rizokwemegwa. Ndazi ko iryo teka Imana izorintera, nkabona ihonyabwoko ry'u Burundi ryemewe, hanyuma nkanezerwa, hanyuma ngashobora kunamira abatuvyara, nkunamira abantu bose bagandaguwe mu muryango wacu. Urakarenga abansi barengutse, urenguka abansi barenganye, bise mukarengukira icarimwe, bobo barengukira kurengwa. Ntafatiro Patrice, ndahejeje.